ukiza muri wakati bikumwe byari bimeze AKES DON yakwiye iterambere mu munota umwe kabone ikintu cyose ugushika kuko gitora ya twahora muri ville tujaye muri ville akambwa ati Jesse ubona gute cyo gipiru gifise we nawe nyene hani avize kaka TV kaka ndiba basangiye na X-ray kaka Karina kabu AKES kamani urumva akambwa ati ubona gute n'umuduko yifise wewe nawe ushaka nawe yakubwiye ngo ngibaze kurisha umanye ngutonze ngufise imodoka iri urumva yego harabona yaguze iparcelle n'ivyo yarayiguze amaze kuyigura gusa iyo parcelle yasubiye kwa nyene sinzi betse ikintu yabari SAUDA bacha SAUDA bugina cyariruka acha sumi mikeka chapka ati jebe sindamuha Iberi taje sindamuha none navuye ariko wari wahavuye okay ati ego umaze kuhava hari ibintu byake bihinduka umwese acyaba ukipe nibyi wiwe kumenya iby'abandi bya problem turi mu nama yabizi y'amahini AKES numva AKES abaje SAUDA kweki nakubwiza n'imikeke uyibahe bafungure abo bantu ukanga waki muberitse ngo jewe ntayo namuha bita kumuhoza bita bagenze guhita tugena mu gisidike sikinawe yabariyemo imwe kuri AKES kana kamuhanura da okay akamuhanura hama rya kigenda yimubwiye urumva naje yo naravuga kandi umva ko AKES irambwiye ati ntazo we karakira nawe agana kamubwiye SAUDA da ntabwo ati SAUDA ibana we man basi yeze kora akazi ki wawe ntukonde amafaranga kora akazi kawe kuko hajyaye ntuzu mukumakira bizavuga mu migani ntibaza ndiho nabwira umuntu umba cyari umutya AKES nako sabindi umva bose barabajama umva bose nayibwiye SAUDA nkumbuka ati man SAUDA sinembasi sinibwamenye ko bakunda bamenye mu gihe ego surprise mugabo urumva AKES yakanga ati Jesse target Jesse ndayibona yo ariko Jesse eske jewe n'uyo mukobwa bo ibiganiro twakora ndamuresha eske yari realite cyangwa yari black kuri kamera ntibyari real nga inbox byari real inbox byari real ariko kuri kamera ariko mu biganiro byari ntibyari biseriye safi mugabo umunsi amenye yuko mfise umugore we yakubwiye ngo yararize bya danje turi kumwe ari umunsi w'amashu wantuze w'amaziko yari grand mère bibi wanje ntiyamubona niyo bakonye n'ikiganiro arariye ko kuri koresha umwana mubi kuri koresha umwanya yaririza akubwira wewe live turi ntiyazi yabona mukamya dubye kamya tuvuye kuyitera inyuma byabya yaragura umugabo mu gatunguru muri bien muri fresh jemeze bien ndikumwe na Jessy Alex Jessy muri waka yarajejwe ikigaba yarajejwe chef du programme niwe yapanga programme ati wewe uja gukora mu buterere budget kaja guzana amahera ya déplacement ati uja gukora hehe bikagenda uko niwe yapanga programme mu bisanzwe Jessy amakuru y'imisi ça va man meze neza meze fresh ile yari afite amashuri menshi ça va très bien ça va un peu est-ce que ça mafanga ngufise mama nani amashuri menshi c'est juste yine kumunate ni ibintu mani biri mu maraso kabisa waka yaragize kibazo warabimenye mbega yuko bagayije kwiyo oya yumva YouTube yarayitwaye hari ganiro Silva yakoze ngira wari wahavuye cy'umwana ameze nabi no bamuteye stick YouTube yamuteye stick ejo bigize ya gatatu iyo stick bigize ya gatatu kuva tutanguye uko ego rero umva chamara isomene kan cyangwa isomene oya ikigenda burundu urumva stick ya gatatu bigiye burundu YouTube citwara burundu urumva aribi ayandi mahirwe gusugira kubera ifite ababone barenga 100,000 hari amareclamation ugira bikagaruka umva n'icizere gihari gitoye ariko mu bisanzwe ewana wakubuguriye nshasha baramaze kugurura nshasha ya mbere yibuka sticker ya mbere voix off wakoze ntuze bell nice mu yamabere igenewe yari ya mbere ya kabiri nayo ni ntuze ni sticker ya kabiri sinzi ikintu cyagiyemo ngani ndakora ico gihe okay kabisa ariko meze neza meze fresh mu rero kanye na AKES
AKES duherukanye cyane AKES uwo kubaza amakuru yiwe kuri mariage we ni waje naje ntuzi ko nanakura mu kijana yego ni hora oya we ni hose banko kandi man si oncle ni oncle mu bintu by'akazi c'était ni yari oncle mu bintu by'akazi déjà urumva basi ko yamfata nk'umupeti wiwe umugabo Jessy yavuye Bururi washikiye muri waka direct hano wakwiva Bururi Jina tuwe tuafise aho tuba yego bugiye kutangaza kuri kamera sivyiza uyire no yari umusheri wa mirindi no ni Framel yarigeze kuri biganiro muri waka bitari bike niwe yamvumbuye tuko turagwanira injyana Gomez akaga twiko kari kameze neza mugabo nubundi jena miri cyagenda twari bwakundana ni mwari bwakundana ika twe twiko yaje gukora wamusabiye akazi kwera mukundana ariko mwakundanye byatangwe guturuka blaza sisi ntituje kuvuga ariko kweri twe nitwabitahura rege vuga ati none vya vrai none Jessy arakundanye na Miri ko Miri twamubona mudemu ni mwiza aritonda aratekereza oya vuga ati ni mwiza Jessy nawe ni mburuke ngiri oya wewe rega mu bisanzwe uraraba level ari abantu bararutana hari umuntu ubona hari nk'umutipe usanga umudemu akundanye nawe ukamuga akavuga ati bro akaya kademu niko kundana ko umeze uko vraiment urumva hari n'umudemu bamuraba akavuga ati sister wewe usuko kwera umeze uko wakundanye na kajya gatipe ega ndazi rero nivyo bavuga rero wavuga uti miliyo kunara jenyene mugara bivuga ntacyo uri kamana uko rambya ngo nince muri grillage ndakingo nuko yanze petit ha kabisa oya umfete iki agenda gwakundana ni mwe gwakundana ariko ubu muracari kumubu muracakundana mwarahebanye no turabagenzi murabagenzi sempre kabisa mbe wotubwira ijya waka ungene twari turi jewe ba SAUDA ba Gomez ba Briera bamwebwe ba Bertrand ba Silva ba Isayi yari timu nini cyane ugerageje kuraba kijya gihe umva twari ko turarondera kandi AKES ari ibintu yatubwira ngo muzogura imiduga abazoba batunze abandi bizokwankira burundu bimwe ndazi uri kurabibona nabahe bantu ubona neza yuko byagenze neza biriko biraza nabandi vyanse gose uravye kuri kigizo kijya waka ukungene twari tumeze ukungene mbona uvuga yuko ubuzima bwabo ngiye bwakurikiye nyuma yo ego sha no kuvuga yuko nubwo nti abantu benshi batagiye barakurikiza batagiye barumviriza AKES DON ibintu avuga kuko ari AKES n'umuntu avuga ibintu by'ubwenge ni kuvuga yuko wewe udashoboye kubitahura nkuko wewe gusumba wewe yabivuze bashobora kumenya icyo karavuga ni kuvuga hari abantu benshi batashoboye kugira je nibuka hari abo yahanura akababwira bati wewe urafise opportunity zinizi hari n'abaronka amafaranga bavuye hanze umugabo akavuga ati gerageza aya mafaranga yakoreshe gutya mugabo akaje bakoresha nabi ubu turabona aho bageze nta kintu babimariye nta hantu namwe barashika usibe kwa kiri handi nyene mugabo rero jewe nagirageje kugendana nawe umwanya munini ahantu henshi AKES yaje twaba turi kumwe nubwo ko hari akarusho hama ndavuga wewe ni naco kintu kandi wakoze no kukimbaza ko buriya wewe no kungena wavuye muri waka yamenyingana nta nibyo ntigeze babimenye ntabyo washoboye gukujyanye bimere neza akundi bikaba yuko umunsi uvaye umunsi wagarika akazi nagorekeje si kumwe nasana ego hari jambo bavuze ndavyibuka sivyo iki naco Briera nawe ngwiki wewe byanse kuvuga yuko tuzaze kubijya ko umugabo oya reka tugiko gatoyi gusa ni masonga gusa ndibuka yuko uwo munsi bagupropose ikintu ukora kirimo SAUDA ego bon ndabaye cyangwa se namuvuze nabi ari kirimo SAUDA bien sûr wo uranka uraproposa intuze ya uraproposa ide bavuga ati yego sawa tuyikorereko nawe yanka twebwe rero nk'abantu je abandi bantu baje babereta basamweri bandi nta kintu na kimwe bari bazi biko biraba mugabo tiyibijya anye je navuga nti ndiko ndabibona nko kumenga byayigeze ko bari kuyasubiramo gusa rero wewe nantuze na AKES rero mbazi rero byagenda mbwa ati sawa kore kwanse ukuri ibi nibi reka bavana amasezerano niko byagenze ego hama we ndagwerekeje nakubaza ati bro urisuye yuko nye niyo decision ufashe uravuga uti yego mugabo ikintu cyo nuko gusa wanse yuko ngo akagaye gasuzuguro guko bakavuye kwa ku muntu wazanye washize mu kazi
nico byavuye kabisa bandanya rero ndavuga rero n'undi nako ndavuga ninde ndavuga ba Lulu Lulu the King ne namwibagiye ya Stone yaraje muri waka ego Stone nawe menga sinzi ibintu byabaye se akese metomba na kare kadadaka Kaneli Kaneli sasa nanuze akasha Stone akasidi karavuga ati mama yangu abagenzi banje nzana umuntu ukajumukindira ama undi nawe nasumva ko sinuze ya Stone yaraje tumbe bajya baerize baerize izayiza yabaze uko akaroge kamufasha umuti wamufasha gena no kubesha ko yagiye vraiment sérieux nimba kwikana ibiganiro bamye kujya nta mutaho no simbona vraiment kuko ni ibintu twese kuko boss wiwe ntari mu atapropose muri twese mbwa twese tumuzi nyine ameze tuzi nyine akora ntabwo twagira je nabya faster yarakupropose nawe harubahuka kana we yagupropose ndabizi je propose uyo munsi mbere propose nari kumwe na AKES toge dukora ikiganiro AKES ari hana akunda gukora ibiganiro mu Kibitoke ego rero najewe nari nahiharije ko nabonye ati ahantu AKES batamwirukana ko aha ama location aratugorora bize iyo baje gukora iganiro ahantu kazomva ngo ni mutubise ngo ni muveho cyane murihe rero ubonye ahantu bakurohereza amahoro menshi ucwakorera cyane rero iyo proposition ya telefone yambwiye ati nawe nkakanye nguze ku telefone nace ndamu telefone urumva cyanshiraho pagle ya AKES aravyumva ambwira ati no mukobwa nta mutima agira ngo nivyo yangiriye kamana ko byaranshikiye kandi n'iyindi nkuru yuko yani bireba ubwo gusa umbe ngo ayikintu abantu bose muri waka buriya anye je nta muntu wo muri waka tigeze dushwana ngabo je twashwana kubera ko nabandi ndakora habara akazi natigeze gukora uko nyine cyavuze mufite amashuri ni byiza kuba sérieux mu byukora yego kandi ko nawe twashwana kenshi ireke ibintu no mbwa after tugasangira yego wanibyo kabisa ubu rero kwiterambere rero twari kuri cyakintu cyiterambere bose bako ari debrouiller bro bose bako ari debrouiller vraiment ketse abacha biheba sera yabihebye yego abandi bose bako ari debrouiller bakora gerageza kuganya ubuzima bwiwe Berita yasuye muri photography bon Samuel akana Biera yumva urukundo mba nikicabahuje ba nini etape nziza je nanje ndacari mu bintu DJ ego uri muri entertainment ndayiri kabisa Jessy muri ivyo nyene vy'amayerera amwe yagiye araba AKES ibintu yaduhanura AKES ndibuka yaratubwira ati mwebwe muzogura imiduga muzogura ama parcelle muzogura amazu nimwitwara umva nimwitwara neza nimwakoresha ubwenge cyane mukifokasinga mukamenya ico buriko murakora hari abaguze ama parcelle mu bamwe mu bo yabwira ayo majambo ariko ayo ma parcelle yagarutse aragurishwa ivyo bintu hari cyo ubizi ko gatoya bon urumva muri make ukiza muri wakati bikumweza bimeze AKES Don yakwiye iterambere mu minota umwe kandi ikintu cyose gushika kuko gitora je twahora muri ville tujaye muri ville akambwa ati Jessy ubona gute cyo gipiru gifise we nawe nyene hani avize kaka TV kaka ndiba basangiye na X-ray Karina kabo mani urumva akambwa ati ubona gute n'umuduko yifise wewe nawe we nayo ushaka nawe yakubwiye ngo ngibaze kurisha umanye ngutonze ngufise imodoka iri urumva yego harabona yaguze iparcelle n'ivyo yarayiguze amaze kuyigura gusa iyo parcelle yasubiye kwa nyene ariko abantu bamenye ikintu kimwe uri mu bintu vy'imbugura hura n'aba diaspora benshi abakobwa ari barahura n'aba diaspora cyane kuko hari ababaresha bashaka ko baja mu rukundo haro nabo babona nka content bagatanga amafaranga ugasanga we bayacishije kushikanya make ugasanga wowe utwaye make nyene urafyonza akantu ayo mafaranga rero bibaye kenshi ari we ujejwe gushikana ubwo butumwa uza gusanga uronse uburyo nabara amafaranga y'umushahara officiel ngo wahembwe oya ni system ahubwo uba wakoze ikaguhereza amafaranga ukavuga ata no mafaranga reka ndayagura iki kintu iyo parcelle yagarutse kwa mwene yundi inkuru y'umwana igihe hanga usubiye inyuma mbega uriuka ingene chef de personnel yagiye
chef de personnel ingene yashizweho navyo nibuka neza cyakimbe cyajewe na AKES na SIVA bo cyakimbe cy'uwati cyakimbe cya CEO jewe ndaraba kucanka mugabo kwa ko ibintu byose biri mu kintu babona ikintu mugabo SIVA no nyaka bati SIVA gira yazubwenge bwe SIVA kiriyumviye kavuga urumva ati ibintu ati mugabo katupfe kwemera mugabo sindi sûr urumva rero jewe nkavuga ati ntacyo bitwaye ikaturindire tubona nimba ikizege hari sawa kumbe naho ni system ima system niyo byatanguye rero natari kuvuga ngo kama nwazigira nateni nkuba buriye umingana ubujyajya sinumva ko notinya kuvuga umuntu urasa kuko sinoja kuvuga andeo umuntu katumuvuga wowe ndiko navuga jewe ni mweshi muramukunda ni SAUDA muramukurikirana muramuzi urumva jewe ibone wo mvuga rero ni SAUDA nyene kunyera bayisha bwe personnel sivyo hoje sinumva ikintu je ntazi kugira mu buzima bwanjye ni hypocrisy sishobora kuza kuvuga ngo naka mu migani ngo abanaca mumenye oya reka bumve wari sivyo umuntu agirwa n'ibintu bibi agirwa n'ibintu byiza ibintu bibi okay akiza mu mwuga agitangura akazi agatangura post yatowe yayikoze neza vraiment yego agitangura kuzaragira ubufasha buzabwira abushikana yabikora neza ariko hamaze kuja mu bintu by'amakorasyo byatanguye gupfiye ndetse na TV wa Kala TV cyo kintu AKES dabizi ko nigeze kimubwira nimba TV wa Kala TV yarapfuye urukundo rwa AKES na SAUDA ana handi urumva amaze kwinjiremo amaze gukora akazi rero twebwe nakikubwiye nakikubwira na kenshi navuga ati jewe mu ataha itegeko ariko wewe je ntiyankoresha ndavuga SAUDA ntiyankoresha nubwo yaragezwa yagukoresha jewe rero kumva rero mwebwe yabakoresha nasivera urabiko nasiva kwa mukandamita bakavuga ati Silva nibiki akagenda kwa mu matwi kwa naka ati kwa boss ati ibintu bigende gutya tugirane irukanisha naka uyu mukureho kugira ngo aje gushika icyo ashaka ntabibuza neza yuko je ikintu kandi atamusi mwe murabivuga nuko SAUDA tagiye mu rukundo na AKES ngo nukubera ngo akundana ngo yarakeneye ngo gutera imbere canke ngo avuge ngo ni fier ngo mariage oya yarafise target yiwe nyabakishise target yiwe urayizi ndabizi ko ugize ko rego ubundi ndazi ko abajournalist mugoma ku oya tureke hypocrisy teke hypocrisy target nyabaki target yari hari yo gushikira uburongozi bwa Kala TV abari urumurongozi oya abariwe abumurongozi ni kuvuga asenari nagiye aho asubiriye SIVA niho harukiri nasubiriye SIVA mazi imyaka asubiriye jewe nanje yansanzeho urumva arengere Berica afate management ya TV abe manager ya TV mugabo ntiyarazi wo kabigira yuko nawe nyene atari umwana sumwana yego wo yabigira sumwana rero nabubwira nti jewe nimba numva mwe hari abantu baharanteye ko n'abafana bakambaza ko yako cyari nigeze kumukwaza SAUDA benshi nigeze kumukwaza nagize kumugwana ko kenshi atarabana abatari umwana mubi urumva kandi amugwaga nako bya grave man kuri rero mugabo uko byagiye biragenda nibaza ko ivyo wabihinyuye ryari ukorewe iki cyatumye kikwereka neza vision na target z'umuntu igihe mani habonetse nibaza yuko ari ibintu twakora akaboneka amafaranga akavuga bati ubwo akona gashimwe kiwanyu abantu benshi barungika amafaranga ubufasha bakavuga ati akona gashimwe kiwanyu ndibuka yuko sinshobora kwestimate amahera neza mugabo yari miliyoni icyo gihe no watanga ukimbwira kwanza urambwira ati je nzi neza yuko abagashimwe baduhaye kagera mu miliyoni na baca bara ari babiri bahenga n'umwe hari wundi abizi donc si je nari yo kipe nakazi kiwanje ku chef de programme sinaja ko kai chef de programme ntayivuga mu entreprise ntayivuga muri entreprise nka wakati oya ibyo nzi nditoya ma gira igihe bivuga mu entreprise akomeye pana wakati ego je nari njejwe ibikorwa tubwe mu kirundi shitse barampamagara baravuga bati ikaduharura amahera kumbe naho hariho pourcentage zabo yabaci bakuyemo tuvuye umunsi umwe jerewe ziko mwasanze mwebwe hamaze bwati umwe wese aronka agashimwe nkuko bakatungika yatumwe wese aronka agashimwe kiyo urambwira ati ga amena je ndazi ko arengaye
nombre general ndayizi wari uyizi wewe ko ara ayo baja gutora jewe nkamenya ati yagiye gutora yanaka aca nshira mu mutwe ati yayenje aya umva naje naba niko ndakora mvuga ati aha nitwagabura jewe ayanja azoba ari minimum nkaya nawe nabikubwiye uravyibuka ya rero jewe umva ko bake ndindo kipe nivyo wanje wingo duharura amahera tuhamango tumenye ngo umunsi yatwara fasa barabarangize je naharuye igiharuro mbona banyeretse ivyo nakoreye kumbe nawe umva hari ibindi ucuza kudushikiriza je ndabashikiriza ivyo bampaye urumva ko byagenze jewe rero aho maze kubimenya guco hari igihe twige dukora ikiganiro mu Marambya twiho rigane mu Marambya turi ku moto acarambwira ngo urumva twagiye ku moto urumva Jessy ngo umuntu kwaye ngo kuba muri wakati bingu utazi ubwenge hajya ngo ni ngorane waye je ndazi ngo nkubu Jessy ndafise ngo parcelle ngo naguze million mu Marambya 1 million kwa parcelle ka 1 million mu Marambya sinzi nuko ahantu yambariye igihanga ahubwo ni igihanga utafise ubwenge hayo kuba muri wakati utafise ubwenge yabwate okay cyo jambari baragiye AKES DON mu gitwaje ko AKES twateye inkuru uti mbiko bizi ko afise parcelle ati uko ranshuhirize ibyo ndabizi kuva kera uru rero sindi ngaho yavuge bo yaramenye ubwenge bwiyo kandi hawo mu contract kwico kintu mugabo ni byiza ko gutera imbere mu bintu bike mukuri apana guca mu bwenge apana gutera imbere mu namaze rero maze kuja mu radio kuzana kora no mvuye muri TV nkaja mu radio nkaza nakora hose ko ari habiri nkakorera nkina cyama kuba okipe haronika ibintu byikire gusumba haronika ibintu byiki gusumba no kuvuga yuko hageze n'igihe na materiel amwamwe agurishwa twese nimwe tugeze tubato ngo bazanye nebyo ati ibyo nivyo wanje kumenya urumva bo igihe rero ikintu cyose tutategeye kudutangaza ni igihe tubonye kubibeye siri cyagiye cyantuze cyandese surprise ya AKES niho twaguriye mu mazi vraiment twese twaratangaye cyagiye vraiment tuzi ngo ni surprise nyene dukoreye boss wacu kumbe usanga ngo Jessy tora kamera ndaki ngwirukange hariya kiribi tukibaza ati sha amukivude personnel ari mu kazi ngare tuzabwira tukona gato ngo birthday my love timwishwanye bone kirato cha 150,000 ile siku rero sasa niraba yakano rero nana yuko nana yabahya nana yari we ni wari umbwiye nana ati nanuze kuza atuze kuza hariyo surprise ya AKES aranka reka bwiki ncabaye hajya SAUDA ginge yaringiye mu ntuze yaringiye mu geto kwa ntuze mu cyumba hari ya AKES asigaye ibyo bira jewe rero nari nagiye kuborerwa ngo ndaborerwa uzokata ndagusaba jewe nagiye kuryoherwa uzokata nagiye kuryoherwa kandi naye mu DJ bwanje nyene hanyuma nta mbapere mwijo ati ewe ni unje mu cumba uragiye ibyatonga jewe ntuze nana nanye nati navuye nana ni mama Mayeli mama ya babana na AKES navuye bijya biba surprise nijya mu job zanje cyane nabwo ati uko amenya umutwe rasa nta kimwe niko namenya junga iga jewe ninashika ndamwandikiye sawa undi mwagiye mu cumba kwa AKES wewe unigena se ibyo birata okay aferi bari close AKES yangu murinda mu bintu byiwe aferi ziwe twa jene ndabyumvise cyane nipowera mbanga umba ni birazwe iki naco je no kubwira jewe vraiment negura nyama umuntu ushaka kumuhanura mbwa ntiyumva je ndibuka sive yabya SAUDA kenshi SAUDA umuntu ukubakira nawe uramunze sigina kayimubwira Beritra sinzi Beritra ikintu yabari SAUDA bacha SAUDA ubwo gina cyariruka acha sumi mikeka achapwa ati je Beritra sindamuha Beritra je sindamuha none navuye ariko wari wahavuye okay ati ego umaze kuhava hari ibintu byake bihinduka umwese acyaba okipe n'ibyi wiwe kumenya iby'abandi bya problem turi mu nama yabizi y'amahini AKES numva AKES abaje SAUDA ati SAUDA kweki nakubwiza n'imikeke uyibahe bafungure abo bantu ukanga
Wakiri muberitse ngo jewe ntayo namuha bita kumuhoza bita bagenze guhita tugena mu gisidike sikinawe yabariyemo imwe kuri ya case kana kamuhanura da okay akamuhanura hama Mariya sigenda yimubwiye urumva naje yo naravuga kandi umva ko case irambwiye ati ntazo we karakira nawe agana nkamubwiye SAUDA da ntabwo ati SAUDA ibana we man basi yeze kora akazi ki wawe ntukonde amafaranga kora akazi kawe kuko yajyaye ntuzumukumakira bizavuga mu migani ntibaza ndiko nabwira umuntu umva cyari umutya case nako tabindi umva bose barabajama umva bose nayo ubwiye SAUDA nkumbuka ati man SAUDA basi isine basi sibwamenye ko bakunda bamenye mu ego surprise mugabo urumva akese akanga ati Jesse target Jesse ndayibona yo ariko Jesse eske jewe n'uyu mukobwa bo ibiganiro twakora ndamuresha iske yari realite cyangwa yari blague kuri kamera ntibyari real nga inbox byari real inbox byari real ariko kuri kamera ariko mu biganiro byari ntibyari biseriye safi mugabo umunsi amenye yuko mfise umugore we yakubwiye ngo yararize bya danje turi kumwe ari umunsi w'amashu wantuze w'amaziko yari cancer grand mère bibi wanje niya mubona niya bakonye n'ikiganiro arariye ko kurikoresha umwanya umwana mubi kurikoresha umwanya iki yaririza kubwira wewe live turi ntiyazi yakora mukamera dufite kamera tuvuye kuyitera inyuma by'abya yaragura umugabo mugatunguru bana ndavuga ati mwishwanje none wakunda byanseri wibuke n'igihe tuvuze ibintu by'umugore siba kakamera kimya byuka twiyaje kuri ego akabatera ucurivumburisha vuze araza guhuza yeshura shokiri wanje uri tukibaza ngo ni ibintu by'ama blague kumena serious imbeshi we waramudiraze yari prete kugukunda SAUDA atamenye ko mfite umugore umugore wamudiraze wewe wamukubise ugiye 3 minutes oya jewe urabona jewe Jesse ndakubwiza ukuri jewe vraiment mu biganiro yari blague vraiment yari content yari kuvuga ati tumwinzize muri waka mugabo umuntu uzeya muga inbox ariko inbox june arashaka kukajya june nashaka kumuje nta rukundo namukunda kuko Jesse sari kuzomushira mu nzu cyangwa ngo nzomuhebe umugore wanje oya navuga ati bana ni ntakajya abandi bazokajya reka na je ndagafyatagu urumva niyo mpamvu rero je nabigenza kujya ariko mu biganiro ngo nagize narigeze ndakubwira Jesse live wewe ngo Jesse ngo ndamukunda seri oya ariko je muri je wewe ahubwo niwe yaca akubaza ko we mwarabagenze yaca kubaza ati neske arankunda vya vrai urumva iske Jesse kurisha umwanya arankunda urumva we yaragomba kunkunda urumva ariko rero akaca yiyumvira ati none hari umunsi je yigeze kuma gahunda ngo azoze muhira yamaze kugira amasipson kwase kugu utujambo yamaze kumva utujambo yuko agomba yuko umugore mugana navyari bwatahure neza yambwiye ngo azoze muhira ngo nzoza ngo twirigwane ngo umunsi wose ndavuga ati jewe ibi nibikundi zo gahunda je nizigira zikunda ku mudemu urumva umudemu jewe igikunda nitumarizane urumva nitumarizane tuntabirifa ariko ibintu byo kuvuga ngo kuko jewe nani wanje ko ntupfa nagutwaye wanje uri umukobwa ndagutwaye wanje jewe camvaho ca nitahira urumva ca ndaguye umugore wanje mukiyagira urumva ca ndabiheba mbere jewe uzanye ibintu byo kuza muri kansatira ca ndabiheba ivy'urukundo uravuga kuri kamera ko uruvanga umugore gahe oya Simone ndamo nibikijya gihe narabihevye rero Jesse mviriza rero Jesse ikintu canyuma umunsi akese akoresheje umwanya avugusa ujya mudemo ninde yari hotel nube hypocrite bon kwezi sinovuga ngo ko ntari siyo noyo ikasi nipo je nakwe sinipo ego sinokubwira ngo ni naka sûrement mvuge ati ko se yavyo nigeze mbona mugabo gahunda yoyo yarakozwe kajya gihe warufise amahera araza mugabo simvuze ngo ni naka ntabwo tuvye mugabo koreye katuje ku kintu ego nyiribata ko reka ivyo tuvyihoze nta kibazo kari jewe guys impuye n'umuntu twakoranye muri waka tuza kwiyagira kwanze inkuru zo muri waka reka nakubwire wewe iyo umuntu uri muri waka ubukeneye kuri hose kandi ko kuri kuragufata usanga hamwe waragira dekona jewe runa dekonye narashatse kukajya none gushaka kujya kademu none ninde muhungu mugabo kuva muri waka kandi nakubaza gusubiza ikibazo kuva muri waka wavuye kubira kubera iki muri waka
bo ni cha kiganiro nubizi umenye ko nyishu ndayizi sawa ego mbiriza cha kiganiro bambwira ati nkore urumva ndanka kwanza muri bijya vy'urukundo none nuzi ko je nafuhira kesi na ujya mudema narafuha mu bisanzwe niko content yari imeze mfuhe rero ugufuha kwa kose mbona abantu batanguye kuza barantuka banyanka wowe wanka urukundo ngo none uvyibuka wanka urukundo rwabo gute ni gute kandi urabizi neza ko kiya gihe abantu bikundaniye bitakunda meme na nice na wari dubaranka umuntu abinjirira urumva kandi ari content urumva rero jewe nabwiwe ko hagira ko biganiro ngo ujya mukobwa nyirukanye ku kazi content mugabo content anyirukanye je ndabiraba ndavuga ati mperutse kwirukanwa abafana barasemerera ati nagaruke urumva ubu naho ninirukanwa mfise amafuti ubona ari ndaza kuvuga ati nagaruke ndavuga ati ibintu jewe ntavyo nkora niho bampropose ati basi dukora iki urumva turabwira ati reka dukore akesi ari unyirukanye basi ko navuga ati wewe uri boss wanje umva nirirukanwa na boss ndashaka kubisigura nkavuga ati mwene ivyo niwe yanyirukanye reka nje kwikorera handi ariko babona ari umukozi mugenzanje kandi kwera ngo ifuhe urumva ko bica bisobanuka okay maintenant birumvikana abantu batavuga rero wewe wanse gukora ikiganiro kubera ko byakiboneka yuko nyine ufuha bya seriye ivyaca biboneka ati bwa bundi arafuha bya seriye mbona vuze ati aho bigeze ko amatitre menshi wari wabonye yari AKES SAUDA yari AKES amatitre umva nubwo wakora ikiganiro cyo gusabira abantu ubufasha nubwo wakora ndi wasanga ijya titre kwera abantu ba YouTube hari ibintu bari ko bararaba cyane amatitre bayibonye gutsa baca baraba ni kuvuga ko izajya ko cuma jya ikorera ja byari korera ja down ndavuga ati ibi bintu je biriko birankorora reka ndavyihoze ce ndabiba niyo mpamvu navuze ati hako no kwirukanwa abantu bamfata nabi niyo mpamvu cyagiye naciye nyaragasa cyangwa vya bigano nambaye triko ya waka vya bigano naca ntangura gupostinga ijya YouTube yanje yaraduze cyane ku izina rya AKES na waka byarandugirije TV bwa mbere nkitangura navuze ati reka ndabajaniranye na jewe urumva kandi rozi hari ibigano byinshi vyakozwe ngo ukoresha umwana aragwaye ngo aragwaye ngo atakiboneka abantu barabaza muri commentaire rero jewe nanse akagasuzuguro wavuga kwirukanwa kwanza n'umukobwa kandi namaze kumenya realite ko ari ukuri kandi iki nacyo nukora uko ari wo wamuze nje namuzanye nje namusabiye umva yaciye kuri Malova ambwira Malova nshaka ngene noshikira kukoresha umwanya tu anshire muri nyene muri muri entertainment je cyana mubwira Silva cyambwira ati turaza kwicara na AKES turayaga mu ijoro twarayaze na AKES mu ijoro AKES abona ngira nabeshyira mu bavuga ati ubeti ibintu gumushira mu ingufu ati ufite target yawe ariko je navuze ati akakonda kazanye impembo kazoma nta mahera kazoma gafise cenzo gahomora bihere biheze urumva nzofuma indakajya basi ariko mbonye ko byo kukajya byansi mva nacenda byoza mvuga ati reka tubandanye live none bimaze kumenyekana je sinacenda biheba kwanda kuva kiriya gihe babonanye na mamagi naciye ndabiye ujya munsi nyiravuze ati ko naje wari umuvumburo wa seri ujya igihe muje hariya kukiriye wari umuvumburo wa frere ntavyo narinzi urumva ko mwaje murabaza ndavyibuka no muri video mwaje murabaza urumva rero je ndabibona mbona bamaze ko rigana na mamagi n'umwana agiye amufise koko ndavuga ati basa haje harahiye urumva kanda vyihoza Jessy reka dusozere ikiganiro cacu ariko ubu uri gukora ibikubu ubundi muri entertainment nyene ubu DJ uradija mbwa kandi ndi tutenda akora ibintu byinshi cyane akora ino bya journalist nyene nabaye forme muri byo ndabizi ama bon je ikintu vuga message no tanga basi menka so zigana si même si iyi message no vuga nuko gusa mbona ama commentaire yabwa ati makunda kuvuga SAUDA makunda kuvuga SAUDA nibaza ko vraiment ibintu kuri Namaze kumuvuga kenshi mani. Oya none turiko turiyagira. Namaze kumuvuga kenshi. Oya rega ni nkuko twovuga Sami for real. Ni nkuko twovuga nde Gomez. Bo jewe kuvuga umuntu twakoranye. Urumva? Je mbona atakosa ririmwo ikibintu kumuvuga fo ariko gushikiriza abantu badukurikirana ivyo babonye je mbona atakibazo na kimwe kirimwo ni nkuko nokubwira ati Jessy dukurigana ucerekeye AKES ninde AKES yararimbye iwawe AKES yararisize wa Kala TV AKES yakoresheje nde iryo nta kosa na rimwe ririmo ni muze mureka kwikomplika urumva ahubwo ikibi nugucafuza AKES
kumubeshera gasauda namuvuga muko muri nta kiza arakubwira basi iciza je uko ndabifise ivyo yangiriye vyiza mugabo ice c'est pour ça umuntu adashaka kumara umwanya munini akamuvuga fo hari ibindi vyiza yakoze ya oya navyone urumva niba bidupangire ko ingere tubijana reka baduha umwanya ni vyiza tuzobivuga ubu nimba ndiko ndavuga ama insolite yabaye muri Wakala TV ubuzima tweme kuko ijya wakamani yarishushe sana ijya wakanovuga neza yuko hajya vraiment umuntu wese yayizamo yarabona neza yuko ari hit urumva yarabona neza yuko ari muri brand ikomeye cyane ariko uno munsi nimba yarasubiye inyuma bigeraho itakara nyene biheri vyayo base yavyose ni he base yavyose ni vy'inkundo urukundo rero mu kazi ntiyumva urukundo rw'amagwica akazi mufuma basi mukorana akazi mubana mu nzu muri umugore n'umugabo ariko muri mu rukundo bamugishuhiraniye mukiri mu maimoso y'uburofa urumva rero ni vyiza twabaye muri Wakala TV tuzobivuga muduha umwanya gusa mudutiza amatwi wewe urafise ivyiza wakoze wewe urafise ibibi wakoze Silva arafise ivyiza yakoze n'amanyanga yakoze urumva ujya Briera hari ukuntu twiza yakoze n'ibindi bibi yakoze ko Briera twarakora ibintu twamubwira bikora kanka twarinda kuja mu nama ati kwereka yanse gukora ibi urumva ivyo byose tuzobishikiriza rero nibareke kudupangira umwanya twe nimba tuko turiyagira abantu twakoranye igikuru nuko vyarakunze turakorana setu ni nkuko twovuga D1 vyarakunze arabo muri imvyi y'umurundi kumuvuga we ntakwiye kuzibira umuntu ngo ntumvuge ahubwo azibira umuntu ariko aramubeshera amuvuga nabi none nkubu wovuga ngo D1 ngo yasohoye indirimbo na Diamond kubwira ati reka kumbeshera bro umbwira ngo D1 ngo yisha abantu ngo kumutanga bwa ati bro ariko uvuze D1 mu ndirimbo ijya ndirimbo bakoranye ya body ujya mudemu barakundanye ujya mudemu urumva baracatinze none iryo nikosa mugabo ikintu yabwiye coco nuko gusa abantu bose nibamara kumenya ukuri ndazi ko akesa hari hose arabizi ari tuntu twinshi umunsi yamenye yavuze ukuri nuko ndabizi ko benshi hazoba ikintu kitari ciza vraiment yarabivuze rega yuko ari umusazo azoshira ukuragaragara hari umusazo uvuga ashugura ukuragaragara kandi nawe ntiyera kuko azi ko yaduye kandi nuto acamwishuza ego ntiyera ndabizi kandi nabane barabizi yuko atawa amayera ariko nawe ntari ivyiza yakoze kesi nawe ni bono yatari abakozi 12 akabaheranira mara oya vyari yabuza amahera none uramutahura wewe uramutahura oya jewe ico ntaho je ntiyigeze amperanira sivyo we no muheranira je ntiyigeze amperanira ahubwo meme je naramuheraniye bamuheraniye ego je nije namuheraniye ariko we ntiyigeze amperanira je impamvu atigeze amperanira niki je amafaranga yinjira muri Waka yarayatubwira ati idolari rigeze aha urugero tugeze muri $1000 muri $2000 mbari $1000 none aho yaca guhemba je yarampemba ahubwo amahera je namuheraniye nuko atari amafaranga yankopesheje yampaye uko n'amafaranga byari mu masezerano byo byasezerano na je sinabiha agaciro ni beri ni yadohombeje kandi niki beri voila mwege muje byatatu no kuvuka ku mwana wa SAUDA nyene biri mosha urumva amafaranga afite yagiye bituma mwebwe abura amafaranga aba ikinjo sinuko je nenda bizi cyo cyambabaye ukabona gebo je ndije umuhari kuko nabona ibi kubyaje byose nkuna kibitezo kugenda gutya mugabo urumva yuko nyene je namenye ubwenge karemanza kudevya kirika ndamenya kumenya yuko kugira ngo shewe kwirondera ubuzima Jesse reka ndagushimire cyane Jesse reka ndagushimire nshimira abantu badukurikirana ndazi neza yuko uko biri kose petit à petit muzongenda mumenya amakuru kuko namwe ndazi mwe murakunda urusaku mwe murabakunzi b'urusaku ndabakunda cyane rero behind camera ni Akim the Prince ndibaza iganiro yakoze na Mamagi carabashimishije cyane ndibaza Akim rero afise mu mutwe ahantu akunda ibi yani ibintu vy'ingo ibintu vy'ama relationship ko yabivuga mu cyongereza relationship nimbarinde bijya bintu arabikunda cyane ijya ni point for you cyane ndabakunda cyane rero ntasha Emerinik ntasha na Hancho na economist imana ibahezagire cyane.